Mwaramutse neza canke mwiriwe neza bivanye n'umwanya mugezeko. Uno musi tugiye kwigira hamwe ingene ushobora gukora jus ituma ugira amaraso akwiye mu mubiri. Kenshi umuntu arashobora kuja kwa muganga ugasanga baguhaye raporo ivuga yuko mu mubiri wawe nta maraso akwiye ufise canke umwana wawe nta maraso akwiye ufise. Ino jus rero irafasha cane abantu bakunda kugwara ingwara bita anemi, ibura ry'amaraso akwiye mu mubiri. Karibu ni ku Mibereho TV aho twiga utuntu n'utundi mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose. Muri uno mutobe rero turakoresha inanasi, dukoreshe beterave hamwe na tangawizi. Aha rero harimwo akabirya. Mu bisanzwe bino bishishwa vy'inanasi ntitubita, turaza kubikoresha. Ushobora kwibaza ati mbega none ivyo bishishwa tubikoresha gute? Ivyo bishishwa rero turaza kubikatagura, muraza kubibona, turaza kubikatagura tubishire mw'isafuriya, tubishire ku ziko, hanyuma bitogote. Amazi aza kuvamwo turayakoresha muri ino jus yacu. Murabona ko turiko turakatagura, urakatagura duto duto kugira ngo arya amazi aze kuvamwo neza. Nuko duhejeje gukatagura vya bishishwa vy'inanasi, ca tubishira mw'isafuriya tukabijana ku ziko. Mu kurindira rero ko bisha biba biratogota, ca tuba turakata ya nanasi, tugakatagura na ya beterave, hanyuma na tangawizi tukabitegura kugira ngo dushobore kubisya. Nuko nkaba mboneyeho akanya ko kubipfuriza umunsi mukuru mwiza, umunsi mukuru w'abakozi mwiza. Abakozi bari uburyo bwinshi, hari abakora mu mirima, hari abadandaza, hari abakora mu mabiro, ariko special muno munsi ndawipfurije abakozi bo mu nzu. Ubabere umunsi mukuru kabisa, muryoherwe kuko mukora akazi gakomeye cane. Mukora akazi gakomeye cane, kenshi ugasanga shobuja nyokobuja aratashe ku mugoroba akabona umenga nta na kimwe wakoze, kumbe hari akazi kenshi. Umwana aronona ugakoropa, bakonona ibintu, impuzu ukamesura, akazi ko muhira ntikigera gahera namba na gato. Rero ndabipfurije uno munsi mukuru ubabere umunsi mukuru mwiza kabisa, muwunezerererwemwo. Ukaba uri bose, ukaba ufise umukozi agukorera neza, musohokane nawe aryoherwe cane. Ugasanga vraiment barakwijeje umwana w'ukwezi kumwe amezi abiri ukamusigarana muhira. N'akazi gakomeye cane. Muryoherwe cane, mubandanye mukora ako kazi neza, mugakore neza nk'uko bikwiye.
hanyuma turahejeje gukata inanasi, beterave hamwe na tangawizi, twahejeje kubikata, ya mazi canke vya bishishwa vy'inanasi biri ku ziko biriko biratogota. Bihejeje gutogota turabikura ku ziko bigahora. Ayo mazi mubona mw'iryo cupa niyo mazi twashoboye kuminina dukuye muri vya bishishwa vy'inanasi. Ayo mazi rero aza kudufasha gusya inanasi, adufashe no gusya beterave. Hanyuma nk'uko mubibona duhejeje gusya ca tumimina canke kuyungurura, hanyuma tugashobora kuronka jus turiko turarondera. Turahejeje kuyungurura canke kumimina, hanyuma mu nyuma ca dukurako iryo furo ryo hejuru turarikurako kugira ngo akaji kacu kaboneke neza. Ego murakoze cane, mwakoze cane abariko bakurikirana ibiganiro, ndabashimira cane
kora subscribe, ukore partage na commentaire, ibitagenda neza n'ibigenda neza mubishire muri commentaire kugira ngo umuntu ashobore kwameliora mu gihe kizoza. Mugire ibihe vyiza naho ubutaha.